sinzi uburyo nabivuga ariko ngiye mu gihe ndiko ndaririmba njya numva ko umutima wanje ugurutse, numva yuko nugurukiye mu mutima wanje, nkumvaga numva ijuru narishitse nk'ubundi bwo. Nizo mpamvu n'indirimbo zanjye nagiye nandika n'indirimbo z'agakiza zize n'abantu benshi kuri Yesu Kristo. Buri muntu wese yumvise iyo ndirimbo yakumva yuko ari indirimbo zizana umuntu kuri Kristo. Rero mu gihe ndiko ndaririmba kuri jewe mba numva yuko connection ndi kwiconnecta n'Imana, nta ndumva ibintu byose babimeze neza mu buzima bwe wanje. Mwaramutse kandi mwiriwe bakunzi ba Gishaki TV aho murereye hose ku isi bivanye n'amasaha muriko, kuko bamwe muri mu gatondo ku murango canke mu ijoro. Turabahaye kaze kuri Gishaki TV yashiriweho kugira ngo imenyekanisha abaririmbyi, abakozi b'Imana, impano bahawe. Turabahaye kaze kandi kaze na karibu. Kuno musi udasanzwe turamutse tugirana ikiganiro n'umuririmbyi adasanzwe aririmba indirimbo z'Imana, ibyo benshi bakunze kwita gospel, Amani Upendo, aho twamusanze aho bita Zimmerman, ni mu gice ca Gasarani mu gisagara gikuru ca Nairobi mu gihugu ca Kenya. Upendo, turagoye kaze kuri Gishaki TV. Ego nanje ndabasuhuje banwanyi ba Gishaki TV. Ndaho nkuko mwamaze kubyumva ni Amani Upendo. Nkabashima Yesu Kristo, nkaba narakijijwe, Kristo akaba ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Nanje ndabahaye ikaze kandi ndabakiriye abantu bo muri Gishaki TV. Ndabahaye ikaze, muri aho kaze. Urakoze cyane Upendo, turanezerewe cyane no kubana nawe. Yego. Uno munsi twifuje kuganira kandi hari benshi biri kurakora muri kino gihe nikizoza. Uri kumwe rero na Gishaki TV kuri uno munsi, urifuza kumenyekanisha umurimo Kristo yaguhamagariyemwo. Tumenyeshe abariko baratwumviriza yuko Gishaki TV muri kumwe uri karamesha ikiganiro ni Evangeliste Engineer Nsabiyumva Rondas, niwe muri kumwe kuri no mwanya. Mbere kuri no munsi turasiye kubaha kaze mu kiganiro cacu ciza. Amani Upendo, musanzwe muri abaririmbyi, muririmba indirimbo z'Imana. Hari bamwe babaheruka kera ariko bagiye kukubona kuri imbonesha kuri yacu kuri no televiziyo ya Gishaki TV, ariko hari n'abandi batakuzi. Amani, ushaka gusubira kubaramutsa unabibwire mbega Amani ninde? I'm born again, Jesus is my savior, I saved my soul. To hell is not my praise anymore, my praise is in heaven. Yego bavandimwe, reka nsubire mbaramutse kandi nanko twamaze kwibwira amazina, twamaze kwibwira ko ni Amani. Kuvyukuri ndazi ko nabantu benshi cyane bamaze igihe kirekire batambona, batanyumva, ariko ndakeka ko hamwe na Nino TV, ndakeka ko abantu bazasubira bakambona bakishima. Bari abantu bamaze igihe kirekire batariko bambona, bari abantu bamaze igihe kirekire bakunze indirimbo zanje, abwo nagenge ndaziperforminga mu masengero atandukanye. Ndakeka ko bazambona kandi bakabona n'ibikorwa Uwiteka agenda yikorera. Ndakeka ari ibikorwa byo guhesha icyubahiro Imana, kandi ari ibikorwa byo kugira ngo bizane abantu benshi. Guhisha cy'umuntu hari kuba musubiye guca munda mukanye mukoresheje kuririmba, ni ikimenyetso kigaragaza yuko ubuzima bwawe wabuhebeye igikorwa cyo kuririmbira Imana. Cyane gose cyane kuririmbira Imana ubundi bwo ni sinzi uburyo nabivuga ariko ngiye mu gihe ndiko ndaririmba njya numva ko umutima wanje ugurutse, numva yuko nugurukiye mu mutima wanje, nkumvaga numva ijuru narishitse nk'ubundi bwo. Nizo mpamvu n'indirimbo zanjye nagiye nandika n'indirimbo z'agakiza
zizana abantu benshi kuri Yesu Kristo. Buri muntu wese yumvise iyo ndirimbo yakumva yuko ari indirimbo zizana umuntu kuri Kristo. Rero mu gihe ndiko ndaririmba kuri jewe banumva yuko connection ndi kwiconnecta n'Imana, nta ndumva ibintu byose babimeze neza mu buzima bw'iwanje. Uba wumva kuri huza n'Imana cyane gose, nkaho wawundi yavuga ngo ijuru umva ndayigeze ko n'amaguru kabisa. Uba wegeranye n'Imana cyane kabisa. Amani, yego, uko bigenda kose kubera ko uririmba indirimbo z'Imana, yego, ni ikimenyetso kimwe kigaragaza yuko waronse agakiza. yego, Ushobora kubwira abariko barakumviriza kandi bakwihweza yego, kuri no televiziyo yacu ya Gisha TV uno munsi, kuko nakajyo keza kugira ngo basubire kubona Amani, basubire kubona upendo, yego, ko bari bagukumbuye n'abatari bakuzi. yego, Nimba atari kinyegezwa Amani, yego, waronse agakiza ryari, ucuronka umuhamagaro kumva bibiragira muri wewe kugira ngo ukorere Imana mu buryo bwo kuyikunda. Ego bakunzi ba Gisha TV, jewe nakijijwe ubwo nakira agakiza hari mu mwaka wa 2006, nibargiye 2006. Muri ico gihe nibwo nakira agakiza, maze kumbwirizwa n'umupasiteri yitwaga Rumande Freddy uturuka mu gihugu cya Kongo. Nibwo twahura amara kumbwira ijambo rya Kristo, nanjye ndaryakira mu mutima wanje. Muri 2006 nibwo nakira agakiza. Hanyuma mu kureranwa nawe ntabwo yandeze mu ijambo ry'Imana gusa, ariko nyene nawe nyene nibwo yaje twiza kuririmba muri ubwo buryo, usibye gusa ko ngewe navukiye mu itorero rya ADPR canke mu rya Bapanegote, nakuriye muri urwo rusengero, usibye gusa ko kuva mvuka narumaze mu gihe kinini, ariko ntazi gukizwa n'iki, ntaza agakiza cyari cyo. Ariko muri 2006 naza kumenya Yesu bavuga ninde, Yesu bavuga amaziki kuri jewe, namara nkamwakira nk'umwami n'umukiza wo mu bugingo bwanje. Rero nagiye kwiyumva impano yo kuririmba kw'indimo, ngatangira no kompoza indirimbo zanje mu mwaka wa 2011. Mu mwaka wa 2011 niho hatangwa gukompoza indirimbo. Yego, indirimbo zo guhimbaza Imana, zo gutazira Imana. Yego. Amani, ushaka kutubwira ururirimbo wahereye ko nimba wuvyibuka ko mengo ni kera cyane? Nziza ivuga ngo Yesu yarabambwe, yabambwe dacungurwa, yacumiswe dacungurwa, none ubu shima izina rye Yesu Kristo umwami Imana. Yego, iyo ndirimbo natanguriye ko gukompoza. Imana iguhezagire, Imana iguhezagire. Bisigura ngo uko bimeze kose indirimbo ziracabiraga. Nimba ushobora kwibuka indirimbo wahereye ko, ni igitangaza kidasanzwe. Amani, indirimbo zawe ndumva ushobora kuba koza indirimbo nyinshi. Indirimbo zawe ushobora kuba zishize habona abantu bakazumviriza ku maradiyo n'amateleviziyo. Oya, indirimbo zanje ntabwo nagize ngo nzishire ku maradiyo cyangwa amateleviziyo, usibye ko nta ndirimbo nimwe irigira ajya muri studio. Indirimbo zanje ngewe narazikompoza, nkazandika, hanyuma nkaziperforminga mu cyace mu masengero atandukanye, hanyuma ndetse nkagenda zigisha n'abandi bantu bari mu bice bitandukanye. Ndibuka ko najya mvaga mu gisagara cya Bujumbura, abantu bazi Bujumbura i Burundi, najya mvaga mu Bujumbura nkagenda mu za Cibitoki, Rugombo, kagenda mu Nyeshenza, ariko kugira ngo nigishe indirimbo zanje masengero nagenda cyamwo, nagenda ziperforminga. Indirimbo zanje zarakunzwe Gisumu, zarakunze mu Buganda. Indirimbo zanje ntano zitakunzwe, nubwo ngaha muri Kenya ubwo ngenda ziperforminga mu rusengero, abantu bose baravuga ngo Amani indirimbo zawe ni nziza. Nabyo nkabihera icyubahiro kigasubira ku Mana yo nyene, kubera ko nacu jewe inshoboye atari Imana inshoboje. Imana ishimwe cyane. Birumvikana yuko mwagize umuruho cyane kubw'impamvu z'umurimo w'Imana, uko niko n'intumwa za Yesu zakora, zararushe cyane ariko zishika kuco umwami Yesu Kristo yazishakako. Birumvikana yuko aha abantu bashiye kumva indirimbo zawe nabo washitse ko aho wageze. Habuze iki kugira ngo nushe kuzishaka ku maradiyo n'amateleviziyo?
ubuzima nabayemo no buvugaho uburebure cyane numva muri aka kanya nabuvuga, ariko umuntu ashaka kumenya story yanjye mwansanga undi munsi tukavugana kubyerekeye story yanjye. Ntabwo yoroshe, ntabwo urenze ubu no munsi ndi umuntu ungana haye. Nje natanguye kwirera mfise imyaka 6 gushika nizisanga bambayeho na mama na papa nta mushikanje nta numwe nizisana kakanya. Ntabwo ari ibintu byoroshe, naciye kuri ubuzima bwarangoye. Rero navuga ko ikintu cyabaye imbogabizi yo kugira ngo bashe gushira nk'abantu bamenya cyane ikintu mfite mu mutima wanje. Navugaga yuko ari mu kirundi cyiza bavuga ngo n'ubukene. Ubukene banywanyi ba Gisha TV, ubukene nibwo bwatumye indirimbo zanje zidashobora kumenyekana. Ubukene abumva ikirundi powerless cyongereza, ubukene nibwo bwatumye indirimbo zanje zidashobora kumenyekana. Amani, ubukene bwatumye udashobora gushika kuco wari wifuza gushika ko indirimbo zawe zimenyekane zije ku maradiyo kugira ngo abo dashitse ko ukoresheje amaguru bazumve cyane. Ariko no munsi Gisha TV yaje wa kugira ngo igushira habona, noneho ifate iyo ngabire yari muri wewe canke ibyo byabiragira muri wewe bije habona, kumbure aba bifuza kugira ngo bagufashe. Ariko twamenye makuru yuko usanzwe ukora n'ikindi gikorwa, ubundi murimo wo kwibeshaho muri munsi. Ushaka kutubwira ko nimba mwagombye kumara ubwo bukene kugira ngo bikunde ko mushaka gukora izo ndirimbo mwari mushaka gukora? Ego, na kumara ubukene kugira ngo bikunde ntabwo ari ikintu kiba cyoroshe, ariko nawe amana ubukene ngo abushobore. Ariko mu ncamake icyo nshobora kubwira abantu, akazi kanje nkora ka buri munsi yose mu maboko Imana yamaye nyuma yo gukizwa, kuko ngiye nakijijwe nta kintu maze tani cyo no kwimarira. Ubuzima nabwo bwari bworoshe, ariko nyuma yaho naje kwiga akazi ko kudoda. Utiliye niyo nize neza ibintu byo kudoda, ngadoda ibintu by'abamama n'ibintu by'abapapa, nako kazi mbona. Ariko rero ako kazi n'ubundi kugo ngakora ntabwo karagira icyo kamfashije kugira ngo nshobore gushika kuba nasora indirimbo nimwe ngo ije hanze abantu bazimenye, bivanye nuko icyambere ntabwo ndabona ahantu hari akazi neza. Usanga akazi ndiko ndakora no kurwana n'ubuzima, inzu ndaza kwishura gute, ndaza kurya gute, ugaca usanga ibyo bintu byose biragoye. Turi no mu gihe kibi cyane cya corona, turi mu bihe bitoroshye cyane kugira ngo umuntu abone nimba yasavinga ngo aje muri studio ni ikibazo. Yego ni ibibazo, biracyari ikibazo, ariko ako kazi iyo aba kameze neza konshikanye kumbure nakaho nashira indirimbo zanje hanze. Amani Upendo, Yego, kuri no musi turagushimiye ko waduhaye umwanya Gisha TV ikaganira nawe. yego. Harakajambo kanyuma ushaka guhereza ko, kuko tumenyesha abakunzi ba Gisha TV yuko ikiganiro cyacu kitagarukiye ngaha. Gisha TV izosaba kukugendera kugira ngo umvise ufise ibintu byinshi utekeye muri wewe ushaka gufashisha abantu benshi cyane bariko baratwumviriza. Tuzosaba kuronka ubundi mwanya, twibaza ko muzoduha umwanya. Amani, Yego, murahawe ikaze abanywanyi ba Gisha TV. Icyo ngiye navuga kuri Gisha TV, abantu benshi turagira impano, abantu benshi turagira impano muri twebwe. Ndazi n'abandi benshi atari giye nyene bafise impano, ariko babuze umuntu umufata ukuboko, babuze ikintu gifata ukuboko abandi. Rero nanje uwamfata mu kuboko, indirimbo zanjye zikamara kujya hanze, ndabihamya yuko byaba ari byiza ndetse n'Imana yabinezererwa, kuko ibyo nkora byose jewe mbikora kubw'inyungu z'Imana. Kandi ndakeka yuko umuntu wese yagira kumfasha indirimbo zanjye zikajya hanze, ndakeka ko nawe Imana izamugirira neza, kuko yabafashije mu kwamamaza ubutumwa bwiza bundimwo, ubutumwa bwiza Imana yashizemwo. Naho ndakeka umuntu wese yaba akoze ku ruhande rwe kugira ngo ivyo bintu bigende neza, Imana icyo yashizemo kijye hanze. Amani Upendo, turagushimiye. Yego, kandi turashimiye abakunzi ba Gisha TV mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro byacu. Murakoze, sabaho umugisha. murakoze.